Impungenge ni nyinshi no ku bandi, ni mu gihe benshi bariko bibaza aho baciye bajanwa. N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko ariko aravugwa muri uno mugoroba w'igenekerezo ya 22 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2024. Ni amakuru tuza kugaruka ahanini ku mpunzi zatahukanywe zivanywe mu gihugu c'u Rwanda mw'ikambi ya Mahama. Impunzi z'abarundi zari zarahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo habagaho itembagazwa ry'ubutegetsi ntiricemo, ndetse hakabaho no kuyamiriza ivy'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni mu gihe benshi mu bariko baratahukanwa bavuga yuko batashe ku bushake bwabo, ariko abandi bakavuga yuko baba bafise ubwoba bwo gutaha mu gihugu mu gihe baba batizeye ko inzego z'iperereza zitobagendako nk'uko bigenda bishikira bamwe bagenda bataha n'ubundi bavuye mu makambi atandukanye baza mu gihugu c'u Burundi, aho bagirizwa kuba abasomyi b'urusaku, abandi bakagirizwa ibindi vyaha bitandukanye. Gusa cane ico gusoma urusaku nico kigenda kigaruka. Impunzi rero z'abarundi 72 bakaba baratahukanywe ku munsi w'ejo uheze. Mwijwi rituje bati ni mushike muri sanze, mushitse mu banyu babakunda kandi bari babakumbuye. Mu mpera z'umwaka uheze ubwo igihugu c'u Burundi cugara imbibe zose gihana n'igihugu c'u Rwanda, bikozwe mu itangazo ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko abicishije mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, ivyatangajwe na Martin Niteretse. Gusa ku munsi w'ejo ku mupaka wa Nemba n'ubundi wari huguruye, bivuye n'ubundi kuri izi mpunzi zari zitahutse zisubiye mu gihugu cazo. Turaza kandi kugaruka ku vy'impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania zo aho bivugwa yuko zoba zitorohewe n'abategetsi bo muri iki gihugu. Bavuye mw'ikambi ya Mahama bari kumwe n'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe ivy'impunzi cane muri ONHCR ndetse n'inzego z'umutekano z'igihugu c'u Rwanda, akaba arizo zari zibaherekeje gushika binjiye mu gihugu c'amavukiro mu Burundi. Abenshi muri abo batahutse barimwo abavyeyi ndetse n'abana bato cane, mu gihe abagabo bo bivugwa yuko umubare wabo wari muke cane. Aba bakaba baremeye gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro ku bushake bwabo nk'uko bitangazwa. Si abavuye mw'ikambi ya Mahama gusa, kuko hari n'abandi baba mu gisagara ca Kigali aho bakorera imirimo yabo ya misi yose, aho bashakishiriza ubuzima. Aba nabo bakaba baremeye gutahukanwa mu gihugu cabo n'ubundi muri ya gahunda umukuru w'igihugu yari yarihaye uko azotahukana impunzi z'abarundi zari zarahunze mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nk'uko vyari bimenyerewe ntivyagenze nk'uko nyene vyari bimenyerewe, aho ku mpande zompi nta ndongozi zivuye hejuru zo mu nzego z'igihugu zitavye ico gikorwa, kuko mbere impunzi zarataha ugasanga abategetsi bo hejuru baje kuzitegereza, ariko kuri ubu siko vyari bimeze. Bakiriwe n'uwoherejwe n'abategetsi gusa, n'ubundi inzego z'umutekano z'igihugu c'u Burundi zari zahashitse kwiyakirira abo bavukanyi. Icakozwe bagishika ku butaka bw'u Burundi nuko bapimwe ikiza ca COVID-19, niba ataco bazanye n'ubundi bahita bakirwa mu gihugu cabo. Gusa ubu ntituraronka aho boba babajanye kuba bari. Ni mu gihe leta y'u Burundi na leta ya Tanzania bivuga yuko n'ubundi hasinywe amasezerano yuko impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu nazo zigomba gutahukanwa ku nguvu. Abarundi bahungiye mu makambi ya Nyarugusu muri Tanzania nabo baraye bamenyeshejwe ko basigaranye amezi 10 gusa ngo babe bavuye ku butaka bwa Tanzania. Bikaba bibaye inyuma yaho ubusanzwe agenzura impunzi mu karere ka Kigoma John Warioba agendeye izo mpunzi kuri uyu wa kabiri, akabamenyesha ko ivyo biri mu vyo bumvikanye na leta y'u Burundi mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ko impunzi zose n'ubundi zitegerezwa gusubizwa i Burundi.
nta minsi yari iheze leta ya Tanzania yibukije impunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Nduta ko zihawe ikiringo kitarenga ukwezi kwa gitugutu ko bose bategerezwa kuba basubijwe mu Burundi. John Warioba agira ati: mwebwe mufise iwanyu, igihe cyo gusubira iwanyu cageze, amezi 10 gusa niyo musigaranye kuko amezi abiri amaze guhera. Ndagusavye mu bwitonzi, harageze ko usubira muhira kugira urwo rwaruka ruronka indero nziza. Nico gituma nkubwiye ko igihe cageze. Nkaba nizeye ko mugiye kwiyandikisha ku bwinshi kugira musubizwe mu gihugu canyu mu cubero canyu. Nimwarindira ko igihe kirangira ivyoshobora gukurikira canke kubashikira ntavyo nzi. Tanzania irabakunda, ishaka gukorana n'u Burundi ariko ntishaka impunzi z'abarundi ku butaka bwayo. Ntihagire ubahenda. Iyi ni ingingo ya leta y'u Burundi, Tanzania na HCR. Leta ya Tanzania yagiye yagiriza impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania ko bari bo bateza umutekano muke mu makambi barimwo. Tubibutse ko amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ku isi avuga ko ata mpunzi yemerewe gutahukanwa ku nguvu yonyene itavyishakiye. Leta ya Tanzania ngo hamwe yokora rero iryo kosa yobihonyanza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi ku isi. Leta y'u Burundi nayo ikwiye ngo kuraba neza ntirwe muri uwo mutego ngo tahukana abarundi bari mu makambi ya Nduta ku nguvu mu gihe bavuga ko umutekano wabo udakingiwe neza. Ni mu gihe kandi ngo hari n'abakwiye kuba hakwiye kuba ubwumvikane hagati ya leta ya Tanzania, HCR n'u Burundi bagatahukana abarundi bumva babishaka ariko ntihakore inguvu. Ni mu gihe n'ubundi aba bahunze igihugu c'u Burundi cane cane mu mwaka w'ibihumbi 2015 bo bavuga yuko n'ubundi batizeye umutekano wabo bashitse mu gihugu c'u Burundi, kuko bamwe bashobora kuzokwagirizwa ko bakorana n'imihari y'iterabwoba cane cane harimwo nk'uwakoze bara mu mwaka uheze mu kwezi kwa Kigarama, Red Tabara ndetse n'iyindi igwanya leta y'u Burundi ikorera hanze y'imbibe z'igihugu. Abenshi bagiye barataha bavuye muri aya makambi si irya mbere bagiye baravuga ko bafashwe n'ubundi n'inzego z'iperereza bakaja kubazwa, bamwe bakaburwa irengero abandi bagasubizwa mu miryango yabo. Ni mu gihe bamwe baba bikekwa ko n'ubundi bari mu basumyi b'urusaku. Abandi bagenda barafatwa cane cane n'abari bazwi amazina yabo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndetse bagiye bararondegwa na leta y'u Burundi. Muri ico gihe hari ukutumvikana hagati y'impande zibiri, uruhande rwari rushigikiye ikiringo ca gatatu ndetse c'umwisi Petero Nkurunziza ndetse n'uruhande rutumva ivyo ngingo yo kwiyongeza ikiringo. Ni mu gihe abandi bakizwa ko bagiye barakorana na General Godefroid Niyombare yashatse gutembagaza ubutegetsi bwa leta y'u Burundi, ariko umugambi ukaza kuburizwamwo n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bamwe rero bakavuga ko aba bari muri Tanzania bafise impungenge n'amakenga menshi yo gutaha mu gihugu, mu gihe leta ya Tanzania yo n'ubundi ivuga ko bagomba gutahukanwa mu gihugu cabo c'amavukiro nk'uko vyatanguye kugenda. Ni mu gihe leta y'u Burundi irongowe na Evariste Ndayishimiye yagiye iragiranirana amasezerano n'ibigo bicumbikiye impunzi z'abarundi babasaba yuko bo barungika mu gihugu cabo bagataha. Perezida Evariste Ndayishimiye no mu vyari yijeje abarundi n'ubundi yari yababwiye ko impunzi z'abarundi zigomba gutahukanwa mu gihugu cabo nazo zikaza zigatera mu iterambere ry'igihugu bakagira uruhara muri ya mbono y'umwaka y'u Burundi bwifashe mwaka w'ibihumbi 2040 Burundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Imbono yatangujwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubero Varisito Ndayishimiye. Ngibi rero ivyo tuba tubwiye ku mpunzi n'ubundi ziri mu bihugu bitandukanye vy'abarundi. Ku munsi w'ejo hakaba haratahukanwa abarundi 72 baba mu gihugu c'u Rwanda mu makambi ya Mahama ndetse n'abakorewe utwabo mu gisagara ca Kigali. Abashinga amateka nabo ngo ntibatahura igituma abanyamitahe bahunga u Burundi. Imitahe yinjira mu Burundi yaragabanutse ku rugero rwa 30%. Ibi bikaba biri mu vyatumye abashinga amateka babaza umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze igituma abanyamitahe batera bahunga u Burundi mu gihe atantambara ihari. Munyishu yatanze umushikiranganje yabishiye ko igituma abanyamitahe batakiza ari uko atamuyaga nk'ubo kwiyuhari, amabarabara ntayahari, amazi hamwe na internet bidakwiye bituma abanyamitahe bagabanuka ntibahurumbire igihugu.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama we siko abibona. Faustin Ndikumana akavuga ko igituma nyamukuru abanyamitahe bahunga igihugu biva ku cuka kibi mu vy'ubutunzi, ibiturire birangwa mu bisata nka vyose vy'igihugu hamwe n'ubutungane budakingira abanyamitahe. Leta y'u Burundi yagira ashirwa ku rutonde rwa mbere mu bihugu birangwamo igiturire ku isi, bikaba biri mu vyatumye rero ataterambere riboneka mu Burundi, bikagaragarira ku bategetsi benshi bagiye bavurwamwo amadosiye menshi y'ubunyonyezi butagira izina, usanga bene kubikora bari mu nzego zikomakomeye z'igihugu. Leta rero ikaba ikwiye kuhagabira kuko igihugu gishobora kurwa mu manga mu vy'ubutunzi. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangize kandi no makuru bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makure. Ni Umuhuza TV, Imana iba hezagire.